Umunyakazakistanikazi Skialova Yelizaveta niwe yafashe ikibanza ca mbere muri ryahiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga ririko rirabera mu Burundi, hakurikira abapfasoni babiri bo mu mugwi Amani bo muri Kenya, Gahuzenge Anastasie w'Igihanga Ibubanza aza imbere mu Barundi muri iryo higanwa ku musi wa mbere. Bakaba bakoze ibirometero 59 bava i Bujumbura berekeza mu Kagwema Igihanga, bagaca bagaruka i Bujumbura aho batangure kuri Place de l'Independance. N'ibirori vyo kugurura iryo higanwa vyabereye aho kuri Place de l'Independance kuri wa 16 Myandagaro 2026 bitewe iteka n'umwunganizi w'umushikiranganji w'ugwaruka, inkino n'imico kama. Ntagumuka Bernard arongoye ishirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi yarashimiye abanonotsi bose bitabiriye iryo higanwa, abipfuriza kuzohagira ibihe vyiza imisi yose bagiye kumara mu Burundi kugera kuri wa 22 Myandagaro 2026. Umwunganizi w'umushikiranganji w'ugwaruka, inkino n'imico kama Focus Mezindagano nawe yarashimiye abanonotsi umwete n'ubwira bakoresheje ku musi wa mbere, abatera intege anabipfuriza gushika kwihangiro umwe wese yihaye muri iryo higanwa. Gahuzenge Anastasie, umunonotsi mpuzamakungu w'Umurundi avuka Igihanga Ibubanza, ku musi wa mbere w'iryo higanwa yafashe ikibanza ca mbere muri iryo higanwa, avuga ko vyose abikesha umumenyereza wiwe ku mpanuro yagiye aramuha. Umva neza cyane kuko iki kibanza ni rya mbere nakirose mu Barundi kazi. Ubuhinga nakoresheje kugira ngo shike kuri iri hangiro ry'uno musi nagerageje kugira ingufu cyane bivanye n'ukuntu umukoca wanje yagiye arankurikirana, ambwira ati umaze kubona bigenze uko nawe uzozura bigenze uko. Rero canza ndakurikiraza ivyo umukoca wanje yambwiye kugira ngo nshobore kugira ingufu zo gushika hano. Uno musi wari kuraca mu karere ko muhira, mbega hari ico vyoba vyagufashije uri kuraca imbere y'abanyagihanga? Namfashije guca impande y'abanyagihanga kubera baca baza barampana murare na kuraje, nkaca ngira ingufu nyinshi cyane zo kugira ngo shike imbere nanje nshobore kwegera. Babarushiki bajya babanye ba mbere urabibi? Baraturusha uburyo, baraturusha kwitegura kandi baraturusha n'ivyuma bakoresha. Akamunotera abagenzanje mu rwego rwo gusiganwa ku makinga nuko nobahimiriza bakaza nabo barahiganwa, kandi ikindi kintu nofasha nosaba nuko bodana dukoresha ubwenge kugira ngo tuze turaje imbere natwe dutere imbere. Muri nabwo zikurikira witeze iki? Ntambwe zikurikira nanje niteze yuko nanje nzobandanya ntera imbere. Ku musi ugira kabiri bikaba bitekanije ko abanonotsi baza kuva i Nyagasasa Imwaro berekeza mu gisagara ca Gitega, aho baza gukora ibirometero bigera ku 69 n'ibice 5.